wa gatanu igenekerezo rya 13 ruhuhuma umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cakamwo izuba hacemwo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba ahandi ni mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri -11°C. Ku muhingamo hitezwe imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba imakamba no mu Rutana mu ntara ya Burunga hamwe no mu Ruyigi ndetse no mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Mu bindi bice bisigaye hitezwe ikirere cakamwo izuba hacemwo n'ibicu bike bike. Azoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri kuri -30°C. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:11 rirenge ku mugoroba igihe c'isaha 12:22. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatanu ningahagarukiye mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Belize Ngendakumana nije nabashikirije mwakoze kuyakurikira.